Yamba bakunzi b'ikiganiro Bila Show, yamba bakunzi bimbonesha kure BTV Burundi. Turamuze cyane hamwe na mugenzi wanje DJ Rafa. Umeze neza? Amahoro meze cyane, ndakomeye, ndashima Imana, ibintu byose ni sawa. Turashima uhoraho kuko ibintu bigenda neza. Twaronse bisi, twaronse taxi, ibintu ni sawa. Nakina kimwe tubuze byose twaronse, twashitse hano amahoro ahantu tugiye kuraba umuririmbyikazi arimba indirimbo zo guhimbaza Imana. Yitwa Modestine Nishimwe, asanzwe arimba indirimbo zo guhimbaza Imana. Za kutumenyesha vyinshi kuvyerekeye n'igikorwa ciwe cyo guhimbaza Imana. Yongera dushingire n'intahe, urazi yuko kenshi iyo ririmo indirimbo zo guhimbaza Imana yagukuye ahantu, yagukuye acara gushira mu kibanza mubi byo hejuru. So mukanya rero tugira tuje tumubaze ibibazo bitandukanye kugira ngo ibintu bice bigenda neza. Mukanya turagiye. Ego mukanya turagiye, bwira mugenzi wawe nawe bwira mugenzi wiwe aje kumbonesha kuri BTV Burundi irabire ikiganiro tugira dukore n'umuririmbyikazi. Murahawe kazi ni mukanya sasi. Bakunzi ba BTV Burundi, nkuko twari kubabwira turafitiye umutumire adasanzwe, umutumire asanzwe arimba indirimbo zo guhimbaza Imana. Modestine Nishimwe, agiye urakunda guhimbaza Imana? Ndamutsa kwanza. Yambo ngira mahoro neza. Ndakunda guhimbaza Imana no kuyitazira mu mutima. Ko ndazi neza yuko ubuzima bwacu bwose bugizwe n'amashimwe, kubaho kwacu n'amashimwe. Iyo turiko turashima Imana, Imana ni nayo nyene ibandanya kuduha imwemo z'abazima. Ariyo abantu bakunda gusenga cyane, ariko nabandi tukunda gushima. Dushima muri byose, mu gushima turasenga. Imana je ndakunda gushima cyane kuriko gusenga. Ko biba bimeze kose urashima? Je ndashima ko ari abantu baba bariko barasaba, urumva umwanya wose gusaba no gusenga umwanya wose bariko barasenga. Gusenga ni synonyme yo gusenga, siko ariko gushima, ndakushima ushima kuvyo kenshi ushima kuvyo utararonka, ugashima ivyo umaze kuronka, hanyuma ukaguma uronka muri kuraronka. Ariko umuntu wo gusaba imisi yose ari gihe ashobora no gushima, sanga umwanya wose bari ko arasaba kibagira no gushima. Ariko iyo urashima, ushima kuvyo, ushima ko wavyutse, ushima kubihari, ushima kubizoza, ugashima ibintu byose. Ego genda kushima nishuye. Ego wisayo ni Mr. Ham, nishuye nk'umumenyesha makuru canke nishuye nk'umu pasteur. Batubwije mu Imana. Bon, ijambo ry'Imana, ikindi nkunda ni ijambo ry'Imana. Ndakunda ijambo. Ndakunda kugaburirwa ijambo. Ijambo ndakunda ijambo cyane gose. Ijambo ni ikintu gikomeye cyane gose. Ijambo ndakunda ijambo ry'Imana. Kandi niryo rimbeshejeho. Kandi iryo jambo umaze kuritahura, ukaryumva, ukaribika mu mutima, ucuba mu mashimwe igihe cyose. Ni cyakini nyene umva ivyo bintu bibiri urakorana. Oni DJ Rafa, Mr. Home, turi kumwe mu kiganiro Bila Show na Jira ko Ange Negrita. Ebana hagiye ko tugaburira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirarema, rituma ibintu byose bigenda neza. Reka mpindukire hano iburyo bwanje, turi kumwe na Modestine Nishimwe. Umeze neza? Meze neza cyane. Ego meze neza? Ndakubona. Ndakubona kabisa kusa neza. Sindagusumvye ariko turakwakiriye mu kiganiro Bila Show. Murakoze. Rigira kangahe uje mu kiganiro Bila Show kumbonesha kuri BTV? Rijya mbere go kuba muri iki kiganiro. Bako none wahora utwino? Peut-être nibaza ko bigiye kugenda neza. Cyari gihe kitaragera. Peut-être. Urashaka kuramutsa abakunzi bariko badukurikirana, wongera hari nk'akazina k'ubuhizi canke Modestine, wabwire Modestine ninde? Ego ndaramukije abakunzi ba television BTV. Ego Imana ibahezagire, turabakunda cyane gose
kandi turakunda gukurikirana ibiganiro bya bino televiziyo. Rero jewe muri kumwe ni Modestine Nishimwe, akazina k'ubuhizi bantaziriye Mashimwe. Pete ngira babonye yuko nabo mu mashimwe, ariko kandi nkuko mwejeje kukivuga ni byiza yuko abana b'Imana twama mu mashimwe, kuko gushima kurabereye abatunganye, kandi ngo Imana yibera mu mashimwe y'abana bayo. Rero igihe dushima tuba tubana n'Imana, igihe turiko turarira ntabwo Imana ibiri kumwe natwe. Reka rero duhere ku zina Mashimwe. Kubera iki Mashimwe? Kugira abantu barinde bakwita izina ry'ubuhizi cyangwa sino baba babikuye ku kintu swate ko ukuntu umuntu abangana, ukuntu abavuga, ukuntu atera inkuru. Kubera iki Mashimwe? Ego banyise Mashimwe kubera yuko nk'indirimbo nkunze gukoresha ziba zirimo gushima Imana cyane. Abenshi bakibaza ati petete ngira ngo Imana yaramukoreye ibintu bikomeye cyane. Ego nivyo yarabikoze. Numva menga nta ndirimbo z'agahinda noririmba, ariko numva noririmba indirimbo zo gushima gusa. Rero nkaba nitwa Nishimwe. Rero baciye bavuga yuko tubambatije Mashimwe kuko no mari baragerageje bararaba basanga nyene bonye tuko nyene kubera nama mu mashimwe. Wama mu mashimwe umuntu ashima ikintu aba yahawe cyangwa yakorewe muri ico gihe. Nimba atari banga tubwira mwo bikeya ibikorwa Imana yagukoreye kuvuga ati jewe n'ukuri nta ndirimbo zo gusaba zo kubwira abantu ngo muzopfa muzosha muzoja mu muriro, je mpisemo kuzoza ndirimbira amashima kuko Imana yarandengeye. Bimwe muri ivyo bikorwa Imana yagukoreye kugira ngo tubandanye mu murongo umeze neza n'amashimo yawe. Ego ikintu ca mbere nshima Imana nuko yampaye agakiza, yankuye mu vyaha. Je nari umunyavyaha akomeye cyane gose, nakora ivyaha vyinshi cyane vyinshi, no gupfa nari no gupfa, ariko Kristo yarampaye agakiza. Rero ako gakiza yampaye numva atakindi kintu, kuko kenshi igihe cyose ndiko ndasenga numva ijwi rimbwira mu mutima ati nukuri ntihagire ikintu nakimusaba, kuko izina naguhaye, izina nakumenyesheje ryonyene ritekeye vyose ukeneye. Ushima Imana kuko wamenye nakumenyesheje izina ryanje, kandi izina rya Kristo murarizi yuko rirakiza ingwara, rirabohora, riratanga imigisha yose ishoboka. Nibaza rero yuko atakibazo na kimwe gihari igihe uri kumwe n'Imana, byose bigenda neza. Ego byose bigenda neza cyane. Mu minsi yahera twarakoresheje umuntu yaririmbaga indirimbo zo guhimbaza Imana w'umuhungu, atubwira ati jewe n'ukuri narakijijwe, nari umusuma wa mbere, nariba amafera beto, barankubita, narakora ibyaha bimwe bitandukanye. Ubu tubwira ati jewe nari umunyabyaha akomeye, narakora ibintu nivyo. Hari ibintu umuntu adashoboka avuga kumbonesha kure cyangwa mu rusengero, biravana no ko umuntu aba yiyumva yitahura, ariko ashobora kutubwira bimwe bitatu bimwe bivuga ati jewe ibi vrema byari byaramboshe, kugira ngo n'abandi bariko baradukurikirana bashobore guhinduka kubera intahe yawe. Ashaka kutubwira intahe yawe gatoya. Ego murakoze cyane. Ikintu ca mbere, mu bantu ba mbere bidodomba naridodomba cyane gose, nari umuntu yidodomba, kandi nari umuntu akunda gutwagwa n'ishavu cyane. Nkatwagwa n'ishavu igihe umuntu anshavuje simenye kwimetriza, ugasanga ntwaye uko ishavu ritwara. Kandi murabizi yuko igihe utwaye uko ishavu ritwaye usanga wisha ibintu byinshi cyane gose. Hanyuma ikindi kintu numva Imana yankijije n'ishavu canke n'agahinda ko mu mutima, kuko kenshi narakunda gukora uko abantu bangiriye. Donc nk'umuntu angiriye nabi nkaca ndamwishura. Ego kandi ntitwavana ntamukoreye ko nyene. Ego naramukubita kandi nkamushobora. Ushaka ufise ingufu zingana gute, narumva yuko sindakurekura nanje ntagukoreye akantu. Mugabo muri ico gihe ni vy'ukuri nakuze turi kumwe, donc nakuriye mu ishengero senga Imana. Ariko kandi murumva yuko ivyo byari byaramboshe, ariko haragera igihe Yesu Kristo arambohora ishavu. Ikintu ca mbere nshima Imana, yarambohoye ishavu, yarambohoye uburakari. Uya ndakana gatekereje gose ndakana gatekereje gose. Uya nta kofe vraiment, sinokubita umuntu ikofe, nta n'ivyo nshoboye, nta n'ivyo nokora. Ubu Yesu yarambohoye vraiment, ndashima Imana. Imana yahabwa icubahiro. Amen. Yeho n'umukarateka. Ibi byose watanguye wabikora ufise imyaka ingahe? Kuva mfise nka 6 ans, 7 ans, 8 ans
ntiwancika unshavuje naragerageza hama mugabo maze gukura gushika muri 15 Imana ishishikara kugenda irikiranyereka nababwiye yuko je nakuriye muri eglise ntabwo nabaye umupagani ngo nje muri soirée ngire abakope n'abakopine nje mu bintu by'ubusambanyi no ariko ndashima Imana ko haraho yankuye ikaba inshikanye kuri uno munsi wakijijwe neza na neza ufise imyaka ingana novuga yuko ngeze muri 15 16 ans 17 ans Kristo yaciye atangura kumurikira kuko nari muri chorale hama kugira ngo nje kuririmbisha nabanza kujica imbere y'Imana hama Imana ikagenda irikiramurikira inyereka ati si byiza umuntu agukoreye ikibi donc kwitonda ko umuntu kumutera guteba kuraka kandi kwirengagiza ico yacumuwe ko nico cubahiro ciwe avuga wow kumbe nirengagiza ikintu bancumuye ko nzoba mfise icubahiro nzoba ndumunyecubahiro nzoba ndudasanzwe hama ngenda ndiko ndahinduka muri ubwo buryo urahinduka buke canke nka kujya kwa Paulo arigiye i Damasiko hanyuma cahura namwe mwacaramubwira ati ugiye kwica abantu banje nivyo nibiki canke vyaje buke kumenya situation kuntu vyagenze kugira ngo uhinduke uve muri izo ngeso warimo cyane byo muririmbyi sinzi ko mu munsi muri kantika avuga ngo mpisemo guhora nkizwe no gushingwa mu gakiza ngenda ndiko ndabohoka buke nagiye ndiko ndabohoka buke jusqu'à maintenant hariho ibintu Imana igenda irikirampindura nta uvuka rimwe ngo ace yuzura ingobyi tugenda buke hama Imana ikadushitsa ku kugororoka kose kuzuye kandi nta kugororoka kwacu dufise kugororoka kwa Kristo donc yitanze kubw'ubuzima bwacu kugira ngo ubugingo bwacu bube sauvé rero jusqu'à maintenant niratukugoroka kwa Kristo nta kwera kwanje mfise ariko agenda ariko aradukura ko utuntu dushobora kugirira n'abandi kugira ngo tubane amahoro n'abantu bose hariho abakristo benshi bavuga bati umuntu akizwa rimwe wewe muratandukanye ni kuvuga umuntu akizwa igice 10% hanyuma akazoshikana kuri 100% wowe ico kivuga kwiki novuga yuko umuntu Kristo yaducunguye rimwe risa ko ariko umusaraba aravuga ati byose birarangiye ibyo gucungurwa kwanyu muvuga ngo umwizera wese ntazopfa rubi ariko azohabwa ubugingo budashira kuvuga umaze kwizera iryo zina rya Yesu Kristo kamwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe nukuri agakiza ubugafise ahubwo gusa Imana igenda irikira kubohora igenda irikira gukura ko tunaturiya kugira ngo abantu mubana ntubabera amahwa ntubabere umururazi donc ugenda uri kurabohoka kugira ngo abantu kubw'abantu nimba Imana yaradukijije ubusuma kwica gusambana ni kubw'umutekano w'abandi bantu sino agakiza Kristo yaratubohoye vraiment yaradukijije rimwe risa ntazosubira gupfa kandi yarapfuye kandi yarazutse nahabwa icubahiro ahubwo ahari ku ntebe y'inganji aragahezagirwa yarakoze kudutabara hari akantu yavuze ngo ariko ubona akantu nyene gashobora kwigisha n'abandi ariko akantu yavuze ngo nta mukope yari afise nta musheri mu myaka ya adolescence ni ibintu bidashobokera abantu benshi cyangwa ugwaruka wowe wabishobojwe n'iki muri adolescence yawe wari umeze gute adolescence yanje nababwiye yuko kenshi yansuka muri chorale yansuka kwiga instrument yansuka kuvuga ubutumwa ko kenshi jewe kuguhera mu 8 kenshi narigisha abana ijambo ry'Imana muri pause nkigisha abana ijambo ry'Imana chaque vendredi narasenga nabandi mu magroupe biblique rero ubwa adolescence bwanje cyangwa ubwa adolescente bwanje bwari mu ijambo ry'Imana bwari mu bwami bw'Imana rero urashobora no kuba waragize nka kiyumvira ugasanga amenga wogira umuntu mu bakote donc muri kumwe ariko ndashima Imana ko atangorane byanteje yarahaba yego shiri nyine kaza karakuba Imana yego kuhari cyo kuvuza gitari nonge umusheri wa hanze atari wo muri korali ashaka kugira umusheri yanyinzoga base muri yero muri korali bara muri chorale mu ma église donc tukibesha kuko ico gihe twari bato nta naho twari gushika mugabo ugasanga ako gasantima karimwo rero karaza parce que umuntu urahema urafonctiona
ukumva menga wogira umuntu ariko kwari ukwihenda cyane ko menga ntubitaho neza cyane umvise neza yuko yavukiye mu gakiza yavukiye mu muryango ukijijwe kuko yarakijije yaciye akizwa ari abantu usanga bavukiye mu muryango ikijijwe bakibaza yuko bakijijwe nabo akagera igihe nabo nyine bagahinduka agakiza ni ku muntu apfa kuri famiye si heritage bavuga ati no musijewe ko nabyaye Rafi azoba nawe nyine akijijwe nkanje azogera igihe nawe nyine azohura n'Imana ahure n'ukwizera kujya nyine bivuga ijambo ati umwizera wese nazaferubi yamara ahabwa ubugingo budashira. Mwumvise bitari bike na cyane ku bijanye n'ubuzima bwiwe uko yabayeho gushikaho yakira gakiza gushikaho atangura n'ibikorwa byo kuririmba amashimwe. Turashaka kumenya rero ukuntu watanguye kuja kuririmba wari muri chorale ariko watanguye kuririmba nka wewe nka Modestine byagenze gute byatanguye gute? Murakoze cyane nari muri Present Worship naririmba nk'abandi ariko muri jewe nakuze nkompoza utuntu tw'uturirimbo duto hama mu nyuma rero njyamye ugasanga ndiko ndaririmba mfise indirimbo mu mutima hama mu nyuma ntangura rero ndavuga ati reka nkandika nyene igitero ca mbere nkashiraho na refrain nkashiraho n'ikindi nkumva nyene kumbe iyi ndirimbo yofasha abantu hama mu nyuma rero ntangura kuja muri studio gukora indirimbo Imana iba yaranshize ku mutima. Natanguye muri 2018 niho natanguye kuja muri studio bwa mbere gukora indirimbo yanje ya mbere yitwa Umwidegemvyo nayikoreye muri Master Music hama numva nyene kumbe ndafise nanje ubutumwa nohereza abantu numva kugira umwete no gushishikara gukora ico Imana yampamagariye kubera ntabwo ari gihamana ko umuntu ashobora kuronka melody akaronka n'amajambo ntabwo biba bije gutyo nyene ariko haba harimo message Imana yagushizemo kugira ngo ushobore guhereza abandi bantu iyo message rero ntibari gwawe ariko ibari abandi bantu. Indirimbo ya mbere rero yitwa Umwidegemvyo yari ifise amasanamu siko Umwidegemvyo washatse kuvuga iki? Nashatse kuvuga ko Kristo yaduhaye umwidegemvyo yatugobotoye kugira ngo yatugobotoye mu vyaha kugira ngo ntitubeho tutakiganzwa n'ivyaha tubeho tutakiganzwa na kameremere. Rero umwidegemvyo Imana yampaye suwo kuca nsambana guhera lundi jusqu'à vendredi no kwiba kubesha no ariko umwidegemvyo yampaye nuwo kunesha ubusuma ahubwo nuwo kunesha ico cose yampaye ubushobozi bwo kunesha ikibi n'igisa n'ikibi kugira ngo nzane benshi kukugororoka kuko Bibiliya iravuga ngo abazanye benshi kukugororoka bazokwakaka nk'inyenyeri. Rero ndiko ndagerageza donc kuba mu mwidegemvyo Kristo yampaye kugira ngo neshe icaha hama kugira ngo nce nzana abandi mu muco namenye nabo nyene ndabakure mu vyaha baze mu kuri no mu kugororoka ku mwami wacu Yesu Kristo yaduhaye. Ego. Okay. Tukurikirana iyo ndirimbo ya mbere watanguriye ko tumira mate bishobose tuyacire tumbize indirimbo Umwidegemvyo hanyuma tugaruka mu kanya. Waduhaye umwidegemvyo wose waduhaye amahoro yose Yesu uri mwiza ntaco two kugereranya icubahiro kibicawe ibihe byose waduhaye umwidegemvyo wose waduhaye amahoro yose Yesu uri mwiza ntaco two kugereranya icubahiro kibicawe ibihe byose nituririmbire uhoraho indirimbo kuko yakoze ibikomeye
yazanishije agakiza nituririmbire uhoraho indirimbo nsha kuko yakoze ibikomeye ikiganza ciwe c'iburyo n'ukuboko kwiwe kwera yabizanishije agakiza Yesu yaje kuduha ubugingo kandi ngo abuduhe busaguze bw'umwizera wese ntazapfe rubi ariko abwe ubugingo budashira Yesu yaje kuduha ubugingo kandi ngo abuduhe busaguze umwizera wese ntazapfe rubi ariko abwe ubugingo budashira nituyirimbire uhoraho indirimbo yakoze ibikomeye ikiganza ciwe c'iburyo n'ukuboko kwiwe kwera yabizanishije agakiza nituyirimbire kuko yakoze ibikomeye ikiganza ciwe c'iburyo n'ukuboko kwiwe kwera yabizanishije agakiza Yesu uruwo kwisigirwa Hosanna 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 mwami w'abami reka tugutatire urakwiriye Hosanna Hosanna mwami w'abami urabereye aho usa nawe mwami haleluya inyuma y'indirimbo umwidegemvyo turamandanya n'ikiganiro cyacu n'umutume wacu Modestine Nishimwe inyuma y'umwidegemvyo abantu baciye bayakira gute byagenze gute ku buryo wacuronka n'agakuraje ko gusohora iyo yindi yitwa gute ego iyindi ndirimbo nasohoye bayita gushima mugabo iyo ndirimbo umwidegemvyo yakiriwe neza cyane gose kuko harimo amajambo y'inkoramutima kuko twe turirimba ubutumwa bwiza ntabwo turirimba ibyo twiyumviriye canke amasantima yacu kandi nababwiye y'Imana iguhaye igikorwa nuko kiba gifise abantu gitumbereye kandi kije gukiza rero bayakiriye neza cyane gose hama rero mu nyuma nca ndonka iyo yindi ndirimbo bita gushima ego gushima kubera wahereye ku mwidegemvyo usubira gushima uwo mwanya wiyumviriye kugira umuntu yandika indirimbo arinda avuga ati titwa y'indirimbo ndayise gutya wari mu mwanya uyuhe ego nari mu mwanya wo kwiyumvira kuri ivyo bikorwa nyene vyiza Kristo yama dukorera ikintu ca mbere urazi umuntu kuja mu gishingo ciwawe agapfa mu gishingo ciwawe nivyo gushima nk'ubu dufate wari wivye umuntu agaca avuga ati okay uwo muntu ntimumukubite reka mukubite jewe murumva ko uwo muntu ntiwobura kumushimira
rero naciye nshima Imana ko yaduhaye umwidegemvyo wose atandukana kamwe kavuyemwo iduha amahoro yose yavuze ndabagabiye amahoro yanje numva gushima Imana kubw'ico gikorwa yadukoreye muri ico gihe niho rero iyo ndirimbo gushima yaciyiza gushima turatanguye rya zina ryacu amashimwe amashimwe ariko izina ryawe gira itazira oya izina mashimwe siko tuvuge ko izina mashimwe ryatanguriye kuri iyo ndirimbo oya mashimwe ryatanguriye kuri ino ndirimbo nshasha bita amashimwe ego babonye gushima mashimwe mashimwe urumva turi muri ya mpwemu yo gushima iyo ndirimbo yoyo yakiriwe gute mwayisore hehe ya mbere mwayitanguriye kwa Master Music ibyagenze gute iyi amashimwe gushima twayisohoreye muri como producteur araho akorera mu aha haruguru gatoya mu Gihosha bamwita Avicenne niwe yashoboye kudufasha kuyishira muri audio hama ishobora gushikira abantu amasanamu no muntu yitwa Isaiah yikoze ari muri Etazini ya Gino hama cara dukorera amasanamu. Okay, iyo turiko turakira abaririmbyi ba gospel cyangwa guhimbaza Imana kenshi hari gihe batubwira yuko ata management bafise bafashwa n'uyu nuriya nawe niko bimeze cyangwa usanzwe ufise abariko baragufasha je nta management fise ariko management pour le moment fise ni Kristo adushigikira biciye muri uyu nuriya ugasanga igikorwa cagenze neza ego dukurikirane akaririmbo ego dukurikirane akaririmbo kitwa gushima ego reka tugakurikirane mu kanya tugaruka Imana yanje nico naremewe guhimbaza Imana yanje nico nishimiye kwamamaza icubahiro ciwe nico mparanira kuvuga ubukuru bwawe nico nishimiye
turacabandanya turi muri ya mpwemu yo gushima turacari kumwe na Modestine Nishimwe akatuganirira byinshi kubijanye n'indirimbo ziwe na cyane cyane zifatiye ku gushima tuvuye gushima twashimye abantu bavuze ati no kurya ndirimbo imeze neza yemwe amavuta waciye uronka izindi ntege zo gusohora iyindi ndirimbo yitwa gute Ozana Christmas niyo naciye nsubira gusohora igira gatatu ego hari mu mwaka uyuhe hari mu butumwa bumeze gute hari muri 2022 harimo ubutumwa buvuga yuko ivuka ry'umwami Yesu Kristo yuko même si habaye uwo mwidegemvyo même si hariho gushima ariko kandi hariho uwatuzaniye uwo mwidegemvyo hariho intango yiwe kuntu yaje atuzaniye ico gikemanye c'agakiza hama rero nca ndaronka iyo ndirimbo Ozana Christmas harimo amajambo yo kuvuga turaha umwana w'umuhungu w'izina ryiwe nanana ibintu nk'ivyo kugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo umva ko ari indirimbo nakarimbo ko kuri nawe ego indirimbo zitatu zari zamaze gusohoka ushitse ku ndirimbo yitwa Ozana muri ico gihe Modestine yibona ko ageze mu rwego rungana gute urwego rungana gute ku bijanye n'agakiza canke mu bisanzwe novuga yuko quand même intambwe yari irahari kandi ishimishije ko muri ico gihe aho natanguye aho zashika ukaraba izi ndirimbo zanje zishikira abanaka feedback message de retour bakambwira bati ino ndirimbo n'ukuri ibintu nk'ivyo abagushigikira bakwandikira ama message kumbure abagutumira hirya no hino mu bikorane canke mu biteramo muri rusangi novuga yuko quand même ni evolution yoyo yarahabaye usibye ko tuva mu bwiza tuja mu bundi ndabishima vraiment ndabishima aho naringejeje ego umuntu w'umunyamerika ayaje arabakorera video mbega nta kintu cyo kubashigikira cyahabaye avuga ati ninasubira muri Amerika ngiye kugurura imiryango kugira kumbure ndabahuze n'abana bariya ibikorwa byanyu ndabisangize hirya no hino ndabaronderera ama connection na cyane ko bobo bamaze gutera intambwe ikomeye bimeze gute byaherenga gusa gukora iyo ndirimbo mu bisanzwe novuga yuko effort zozo yabandanije zikora kuko kugeza n'uyu munsi harimo ariha uducontribution twibiwe ego ariko kandi iyo ndirimbo Ozana Christmas ntabwo ari we yayikoze yakozwe n'ubundi muntu ego dukurikirane Ozana Christmas hanyuma mukanyasha tugaruka Ibyiza byose bizwe muri we kandi
Imbere yuko dushika ku ndirimbo yiwe igira kane Modestine Nishimwe uramaze kugirirwa ibakwe gushika uno munsi ugatumirwa mu bikorane bitandukanye abantu bakakwizigira mu buryo butandukanye mu masengero bimeze gute muri kano kanya ku rugero ugezeko? Murakoze cyane mu bikorane hariho ibyo maze guparticipamwo ariko kandi nsanzwe ndi no muri mu mugwi bita Together as One aho iyo Together as One no mugwi w'abaririmbyi uje gushigikirana mu biteramo bitandukanye ariko kandi maze gukora concert zishika zibiri kandi ndabona Imana yagira akorana nanje bidasanzwe ariko kandi barantumira abandi nkaja kubafasha mu bikorane bitandukanye ego cyane ariko sindavuga yuko nko mu ma festival Burundi himbaza sindaronka opportunity yo guparticipa ariko kandi usibye yuko biriko biraza kandi biriko biragenda neza canke mu yandi ma concert ya badudu yabande niyo ntarashobora guparticipamwe ariko abandi turashobora gufashanya muri bijya bindi bikorwa biba bitegekanijwe ku baririmbyi batandukanye. Ego watubwiye ibitari bike na janjane kubijanye na n'umugwi muhurikiyemo ni nk'ishiramwe y'abaririmbyi basanzwe barimba indirimbo za gospel mpagira amashigika. Kenshi iyo umuntu atanguye kuririmba wenyene hari igihe yahora muri ya migwi yo guhimbaza yo mu masengero ari igihe usanga yiyonjorora akava mu mugwi wo muri eglise akavuga ati jewe inguvu zose nzozishira mu ndirimbo zanje mu bikorwa vyanje abandi bazoca bafata ubwo gwego. Mwe byagenze gute mugitangura gukora mace muva mu burya mugwi murabifatanya bimeze gute? Together as One no mugwi uri wigenga utari muri eglise n'abaririmbyi batandukanye bagiye hamwe. Ndakubajije kuvyerekeye wewe nka Modestine hamwe na chorale canke umugwi wo guhimbaza wo muri eglise iwanyu na Together as One. Muri chorale ndaparticipa comme il faut ndaririmba nkuko bitegekanijwe ntabwo naciye niyonjorora ngo mvemwo kuko jewe ndumuhimbaza Imana ndumutazira Imana mfasha abari kure nkafasha n'abari hafi ntabwo mpari kugira ngo nigenge ko bajya barashaka kubikora bakavuga ati sinshaka ko bamenyera je ndi umustar sinshaka banyotegwe kwanza hama ntegura igiteramo kanaka negerezo ku baze kunkurikirana ariko jewe ndumva menga igikorwa Kristo yantumye no gushishikara mfasha eglise shishikara mfasha eglise locale kandi na eglise anniversaire. Numva ariko atuganira ibintu byiza yatubwiye ngo yarakoze ama concert hari gihe na cyane abantu bakora amabiteramo mpimbaza ba swate hari gihe bariha n'igihe batariha wowe ku ma concert yawe byagenze gute barariha? Oya ntibariha ego. Je biteramo wabiteguye muri eglise wabiteguye muri stade bitegura kwiyumvira kubikora mbega byaroroshe wagumiwe niki worohejwe niki muri rusange utubwira aka histoire kuntu vyagenze? Murakoze cyane ntabwo nateguriye kuri stade ariko nateguriye mu ma eglise ama eglise asanzwe atureze hama hariho intambamye igihe uri kurategura igikorwa wewe nkawe n'igihe cyose utanguye projet hariho ibintu bikugora murabizi igihe ufise umugambi uratangura hama hakagira ibintu biza biraguca intege ariko muri ico gihe Imana yaranshoboje kubera dushobozwa byose n'ubuduha inkomezi Kristo yaranshoboje kandi byarakunze byaragenze neza. Abaririmbyi benshi ba gospel iyo turiko turavugana ariho abafise ivyumviro bitandukanye ariho abavuga bati nivyo dukorera Imana kugira ngo turonka akanoti abandi bakavuga ati oya dukorera Imana kugira ngo Imana iduhe akanoti ariko tumaza kuronka akanoti abandi bakavuga ati tumaza kuronka akanoti kugira ngo tukorere Imana abandi bakavuga ati oya tumaze gukorera Imana hanyuma akanoti kakaza mwebwe mubibona gute?
je kuno ndabibona basi nishimikije rirya jambo kuno Imana itumye aba intumwa kuvuga ubutumwa yarababwira ati ntihagire ikintu na kimwe muzosaba ntihagire ikintu na kimwe mwitwaza ni mugende muzohurira imbere rero nukuri ntabwo mvuga ngo jewe ndiko ndakora kugira ndonka amafaranga ariko ndazi neza yuko umukozi wese abegwa n'impembo kandi ahembwa n'uwakorera jewe ndazi neza yuko iciza iyo bivye iciza kikuvyarira iciza nyene hama ntabwo wewe ugiye mu isoko gusuma ubanza gusaba intuze ya kajya tujya tuntu bongera inyongezo no ariko barabanza kuriha dabo hama ujya muntu bimushimishije akaguha inyongezo ntabwo uza kongeza avant yo kugura natwe ntabwo duhembesha mu bwami bw'Imana ntabwo duhembesha avant yuko dukora ariko turakora hamanye n'igikorwa abishimye azoduhemba eko nk'ubu jewe ndi Dar es Salaam nkavuga ati nkeneye Modestine ko aza kuduteramisha muri ubwo buryo bica bigenda gute woca umbwira ati facture yanje naya canke ucuvuga ati reka nterereze kugira ngo shikeyo okay mu bisanzwe umuntu uri Dar es Salaam urankeneye urashaka ko dufashanye igikorwa si c'est possible ndakubwira ati nukuri jewe uburyo ntabwo nimba bishoboka mwonyorohereza mu rugendo kugira ngo dufashanye igikorwa mugabo ntabwo ndagucira ngo urumva ngo tidwa amenesa utegerezwa kugira ukuntu ariko kandi nawe niba taburyo ufise turafashanya uburyo bw'ukuntu twoshobora kuronka uburyo bwo kushika muri ico gikorwa ciza mugabo nta mategeko jewe nzana ngo utegerezwa kugira nuko kubera jewe ico ndi pour le moment nakigizwe n'Imana iyo Mana rero itumye unyiyumvirako izotuma izo nzira zo gushikira bikunda nukuri ndizera Imana hahandi vuga ati nta kintu na kimwe kibaho conanira Imana kuko ibiri mu isi byose nibiyuzuye ni vya data no buriki data ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi rego kawe ucugira umusozi uve ngaha ucija muri Kongo urumva ko atandukanye n'abandi atandukanye ari abantu bakozi iyo amaza gukora hanyuma mu buryo bukaca buboneka canke akavuga ati bimeze gute dufashanye kugira ngo ico gikorwa c'Imana tugikore ariko ari wundi aca kuzanira facture pour forma jewe usimaguruka Yesu yamaye ingabirano ifoko ndayikamisha mu vyunguka kugira ngo ari abavuga bati mwijuru ni ngaha nyene mwijuru umba ariho mwijuru ugiyeyo ukenye uri mu isi ukenye no mu juzo ukenye nini sije nabivuze aha okay turashari kumwe na Modestine mukanya tugira turangize ariko gusa arashobora kutubwira nk'ijambo ryo shigikira imitima y'abaririmbyi benshi barafise ibibazo na cancane abaririmba gospel nivyo nyine twako turavuga by'uburyo ari abantu benshi twaganiye arafise impano ariko bikanka ko aja muri studio bikanka ko aja gukora amasanamu bikanka yuko ashobora kuboneka mu mateleviziyo mu maradio bikanka yuko ashobora no kwideplacer bikanka yuko ashobora kuja mu ma platform atandukanye ivyo byose benshi birabaca intege ariko urumva ni igikorwa cyo kwizera ariko usanga ari igikorwa cyo kwizera ariko aragwana naco afise impano kandi impano ikomeye kuko usanga iyo mpano iriko iherera munsi y'igitanda munsi y'uburiri ni giki muvuga mu gushigikira izo mpano zose usanga zihari ariko ataburyo atakuntu bashobora kugaragara kugira ngo nabonye bashobora kwerekana ivyo bashoboye murakoze cyane kugira mvuge ikintu no baterera no banza kushinga intaye gatoya nababwiye yuko nukuri narumiwe ngiye muri studio gukora ino ndirimbo amashimwe
ukuntu nagize gutya mbona amahera muri rimikashi, sindi umusataniste sindi n'umuntu akorana n'amarero, nta na maji nkoresha, muga nasanze amahera muri rimikashi, banyandikira ngo rimikashi irabashimiye ko mwitwaye neza. Hari hasigaye isaha imwe kugira nje muri studio. Nukuri nimba ari Imana iba yaraguhamagaye, irafise inzira, irafise ibintu ikora ikakorohereza mu gikorwa. Irafise igihe cyose umwana avutse azanana n'ibimutunga. Nukuvuga nimba Imana yaraduhaye ingabire, yaduhaye ingabire izoyikoresha, izoyikenera muri kazoza canke muri kubu, kandi hariho ibintu Imana iherekeresha iyo ngabire kugira ngo bishikane iyo ngabire ahantu Imana ishaka. Rero je no baremesha ndababwira yuko Imana irakora kandi ikorana nabo yahamagaye. Nimba Imana yaraguhamagaye izogushigikira. Nababwiye yuko hari umuntu muri Etazini numvise telefone itegure dukore, ntabwo nari kubishobora. Nk'ayo masanamu murabona kameme ni meza, ntabwo nari kubishobora. Mugaye yari yaranjije aravuga ati nubwo ntari hiyo nzogerageza uburyo bwose ndagukorere. Rero murabona kandi video imeze neza, yakozwe n'umuhinga Andy, sinzi ko mumuzi, Andy Pro niwe yayikoze, kandi murazi yuko uburyo bwo buba burimo. Rero ndashima Imana ko Imana idatererana abo yahamagaye. Nimba Imana yaraguhamagaye iragukoresha, ntabwo ari uyibwira ngo Mana nkoresha, no, ariko yaraguhamagaye niyigutuma nkorera kino kintu. Mwana wanje ndakeneye hariya yuko ushikayo kugira ngo usovera situation, niyiguhagurutsa, ntabwo ari uyihagurutsa kugira ngo igukoreshe, no, niyo iguhagurutsa kugira ngo igukoreshe. Rero iguhagurukije haba hariho ntuze ya frais de mission kugira ngo ushobore koroherwa mu rugendo. Rero igihe bitariko birakunda muri kino gihe ari Imana yaguhamagaye biyace, si igihe cavyo. Igihe cavyo nicashika Imana izogukoresha nk'uko ibishaka. Ntabwo ari wewe uzokwikoresha nk'uko Imana uyitegeka, no, ariko Imana izogukoresha nk'uko ishaka mu bugombe bwayo. None nimba ishaka gutuma mu Rumonge uko ufise ivyumviro byo mu Kayanza, ntumva yuko muri contraire, none wumva Imana yo gushikira gute? Ariko Imana iravuga ngo usukiranya nanje, donc udasukiranya nanje arasanzaza. Nukuvuga urashobora kuba uriko urakora ikintu ciza mu gutari kurasukiranya na Kristo. Aha gushaka sihuri, sivyo? Aha Imana ishaka kugutuma sihugiye. Donc wibaze ngo uriko urakora vyiza mugabo ugasanga uriko urakora ibintu bitari ivyo. Rero numva noshigikira abaririmbyi bagenzi banje, dutekane, dutuze. Nimba jewe ino ndirimbo amashimwe Imana ivuze ati okay, urahejeje, Jolesi wayinguma ndondera kurondera izindi ndiri zifasha iki? Nukuvuga nzoba ndiko ndaruhira ubusa. Mugabo nimba ino ndirimba amashimwe ari Imana ibona yuko noherezako norangirizako, Jolesi sinshobora kuguma force. Tugira turagize kino kiganiro cyacu. Gusa ari akabazo. Naje ndagafise. Uragafise. Reka mbaze kamwanya mu curangiza. Ego, amashengero menshi ugwarukana cancane baririmba baragiriza abantu bo mu mashengero yuko badashigikira impano zabo. Ashobora kuba aririmba avuza gitari, aririmba avuza piano, canke mu bateri yavuza gitari. Usanga avuye muri eglise hatanzwe amashikanwa, hatanzwe ibigira 10, hanyuma akacatana amaguru. Usanga kenshi avuza ati jewe kangende kwiririmbira karaoke kuko hariya hoho ndaronka agafanta, ndaronka ukuntu ndonka yo gupanga inzu nibiki. Ivyo bintu nukuri canke barashikuza? Nukuri journalist mumbabarire, nta wakoreye Imana yamaramaye. Nimba uri kurakorera Imana mu mpemu no mukuri, nta mpamvu nimwe wobura déplacement, nta mpamvu nimwe wobura. Nukuri d'ailleurs gusegerereza, gusabiriza, uri umukozi w'Imana. Birivuga ngo turabami n'abaherezi mu bwami bw'Imana. Gute none umwami gute ashobora gusabiriza? No, genda kuwa gutumye, genda kuri so mwijuru mubwire ndaterega je ndikubiranse, ndiko ndasabiriza. Ugasanga nyene no muri hari ama accrochage mu ma église, pasteur ntambona. No, reka guhanga amaso pasteur, si pasteur Imana siwe yaguhamagaye, ni Imana yaguhamagaye.
bashikana bari hati urazira ikintu uraza akantu uvuze aho kandi ndakazi kuba musician kandi watubwiye ko wize kuvuza ibitari niki aho kantu kwera hari abamisha kwati Jesse no muzi sinonda kwa Mungu utampemvye waravuga uravuta bon ntabwo mvuze muri eglise ariko nubu ndacashishikara kwiga sindaba umu professionnel nkuko ndavyifuza ariko kurundi ruhande ndabavugira aba musician kandi n'abaririmbyi cyane abantu b'abasore b'abahungu sivyo Imana itarabugururira imiryango ngo bagire akazi canke baronka amafaranga ni byiza yuko abungere b'ama eglise bashobora kwiyumvira kuri abo bantu kugira ngo babakingire gushobora kwiyumvira kwiba canke kugira ikindi kintu bakabiyumvira ko habonetse ikintu biyegereze je nama mbona pastor wacu ahamagara aba musician tuno musi nukurimwa akabatera intege nubwo baba bavugije nabi ati ndabaguriye ifana just akantu ka reconnaissance abakozi b'Imana ni byiza ko barokonesa yuko aba musician bararuha baririmbyi bararuha ariko ne tuvuze ngo babahembe ntibahembeshe muga reconnaissance kandi sinumye baririmbyi ngo baze gusaba no gusabiriza turi abakozi b'Imana kirazira no je narasenze Imana irampakazi naravuze uti Imana none ndabigenze gute Imana yaranyumvise irama yakazi murabona ko mwasanze ku kazi rero Imana rero irakora igihe byakunaniye bidepoza imbere y'Imana yo yaguhamagaye izomenye ukundi kuroraniriza inzira ariko sha twakiriye umuririmbyi no musi ntibamumvira niyikoze mu gahogo oya amasegonda 30 turangiza ikiganiro cyacu ego murakoze cyane gose amashimwe na yawe mwami uvyagiye ku ntebe y'inganji na y'umwagazi w'intama ni Yesu mucunguzi wacu turangiza n'indirimbo amashimwe yawe Mana tugushimire cyane ndabashimiye namwe murakoze cyane Imana bahezagire mukanya twe na DJ Rafasha tugaruka kugira ngo dusezere abakunzi bacu n'abakunzi b'ikiganiro Be Live Show muchunguzi wacu twese tubayeho kubw'ubuntu bw'Imana urukundo rwayo nirwo rutubeshejeho rwatumyita ng'umwana wayo data warakoze
catanzwe n'agazi w'inama Yesu niwe yitanze turiho kubw'imbabazi zawe data warakoze turiho kubw'imbabazi zawe data warakoze amashimwe na yawe mwami utagiye ku ntebe y'inganji n'ay'umwagazi w'intama ni Yesu mucunguzi wacu twarabohowe twaracunguwe ntituri imbohe turi degenja yatugize abami n'abahereza ihanga ryera n'inyego ziwe ubu turabana b'Imana turafise umunezero kubw'umwami wacu ntituri imbohe turabana mu rugo turiho se twe turiho ni Kristo muri twebwe tuzobana nawe yakwiye kudutegurira aho tuzoba kugira ngo tuzoba abariho tuzoba amashimwe yose haleluya wewe ubyagiye ahera mwami ahera cyane akira icubahiro akira amashimwe ni wowe gusa wagacogoye ukwiriye icubahiro mwami haleluya umucunguzi wacu haleluya icubahiro ni cawe nawe usa nawe nawe agereranywa nawe twari kumwe na Modestine Nishimwe umuririmvyikazi arimba indirimbo zo guhimbaza Imana n'umuririmvyikazi kandi ubona ko yafise ukwizera kuwe nkaka kabuto wavuga ego n'umuririmvyikazi afise kwizera gukomeye afise indirimbo zigera kuri zine nkuko mwabibonye afise kwizera gutandukanye kandi cyane rwose ariko kandi oya urazi ko twakira abaririmbyi ba gospel abaririmbyi ba gospel turabakunda cyane turakunda gospel cyane rwose ego afise ukwizera afise nakazoza afise akazoza kumbure mu mwaka uza tuzomutumira nga turabe ukuntu tugire evaluation turabe ko byo byagenze neza cyane kurusha turarangije ikiganiro cyacu rero turangije ikiganiro cyacu cy'uno munsi ni ikiganiro Be-Live Show ni ikiganiro mushobora gukurikirana kuri Star Times kuri BTV Burundi 106 cyangwa 781 uri hagati mu gihugu cyangwa kuri Canal Plus 396 eka n'imbuga ngurukana bumenyi murashobora kudusanga kuri Instagram Facebook Twitter X canke kuri TikTok YouTube mashaka kudusanga ku izina rya BTV Burundi tubashimire cyane abantu bashoboye kubana natwe kuva mu ntango ya kino kiganiro dushimire Niki Ciza yashoboye kudufasha kugira ngo amasanamu amajwi ashobore kubashikira atakibazo na kimwe twebwe ni BTV Burundi ikiganiro ni Be-Live Show Ange Negrita rakoze amwe nande DJ Rafa cyangwa Rafa Nyandisha Mr. Home turavuga tuti mugira ngo muba bye.